nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda, inahazwa mukama. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu, ariko imbere yuko babana yarafise inda ku bwa mutima mweranda. Uyo mugabo wiwe Yosefu yari umuntu w'ingingo kandi ntiyashaka kumwararaza, niko kwigisha inama yuko umuhebera mu mpisho. Amaze kuvyiyumvira, intumwa y'umukama iramubonekera ari mu ndoto imubwira iti: Yosefu mwene Dawudi, ntutinye kubana na Mariya umugore wawe, iyo ndafise yamutse kuri mutima mweranda. Azovyara umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yezu, kuko ari we azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Ivyo vyose vyabaye ngo ijambo ry'umukama ryari ryavuzwe n'umuhanuzi ritahe ngo: umwigeme azosama inda, ayivyaremwo umuhungu, bazomwita Emmanuel, no kuvuga Imana turi kumwe. Yikanguye, Yosefu akora ico umumarayika w'umukama yari yamutegetse, ajaniwe umugore wiwe. Hanyuma atamumenye avyara umwana w'umuhungu, amwita Yesu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mwumvise yuko ibisomwa dutanguye kuzirikana muri no misi idasanzwe, nogira ntishira umunsi mukuru wa Noeli. Ni misi 8 uhereye ku munsi wejo itariki ya 17 gushika itariki 24. Nogira ntinindwi imisi 8 nako idasanzwe yaho liturujia itwinjiza mu kanyamuneza. Nogira nti muri wa mwanya nyene umukama agira shike, bigaca kuri kwa guhishurirwa nako kwa kubonekerwa kwa Zakariya, akaronka inkuru nziza yuko agiye kuronka ikibondo kizoheza kikaza kigacira inzira Mesiya, ariwe Yohani Batista. Tugaca duca kandi kukandi kanyamuneza kaho ijuru riko riramanuka riza kwisi, aho ryinjiranye muri nosi rigaca kwa Bikira Mariya na Yosefu. Tuzokumva ingene Imana yabigiyemwo ikabicira inzira iciye no mugabo. Nogira nti muri uwo mutima udasanzwe Bikira Mariya na Yosefu bari bafise wo gushaka kugamburukira Imana kugira ngo umugambi nk'uyo ukomeye nako uranguke. Tuzoza turumva amajambo y'Imana dufasha gusangira nabo bakurambere bacu mu kwemera ingene babaye mu kwakira Imana, maze mu ndoto zabo, mu mihamagaro yabo bakugurira inzira Imana igashobora gushika mw'isi. Ubwo urumva ko kuba warubakanye na naka, mu kwitaba umuhamagaro wo kubakana na naka, igihe wabigira warumva yuko ari ugushikana Yezu muri nosi, canke wabona ko ari ukwiririra ha mu buzima, uraryohe ugire nawe ugira umuryango. Iyo tuvuze ko ari sakramentu, nico kwitaba umuhamagaro wawe ni nk'uburyo bwo kureka Imana ikagutwara mu mugambi wayo, hanyuma nawe ugacucika inzira yugururiwe Imana kuri nosi. Mugabo benshi ugira uti hana isimbanire n'umuntu wanje, twubaka ubuzima bwacu. Nibyo tubona. Mugabo ni iyo tuvuze ko ari sakramento, nico bivuga ni Imana yinjiranye mu rukundo rwanyu kugira ngo ironke inzira yo gushika mw'isi, isubira irangure igikorwa ca Mesiya, kuko Mesiya n'ubu aracaducungura. Cyo gituma tuvyita sakramento. Sakramento no kuvuga ni ikintu nogira n'ubuzima bw'Imana. Ni Imana imanutse mu bantu, mugabo igaca mu bintu by'abantu, ibintu biboneka by'ubuzima bw'abantu. Tuzokumva cyane muri iyi minsi injiri ya Matayo na Luka, aho mwivuka rya Yezu Kristo tugaruka tugaca tumva cyane injiri ya Yohani,
tukabona ingene Matayo atwereka ko ugushika kwa Mesiya ariranguka ry'ivy'Imana yari yaremereye igihugu cayo kuva kuri ba Ibrahimu. Ico gituma Matayo ariko arandika amamuko ya Yezu Kristu ayahera kuri Ibrahimu, aho Luka nawe yugurura gose akatwereka ati uyaje kuzana umucunguzi w'isi, agahera amamuko ya Yezu Kristu hariya kuva kuri Adamu. Ko Yezu ataziye gusa kurangura imihanga Imana yari ifitiye igihugu cayo mu bwuzure bwa kera, kubwo igihugu cayo no kuvuga Israeli, mugabo ko mu kwirangurira Israeli Imana ije kurema Israeli nshasha. Israeli murazi ico bisigura, gihugu c'Imana, nico bivuga Israel, gihugu c'Imana, gihugu c'Imana. Hariho nakaryo keza kugira ngo kugera ko ndabivuga umuntu wese umuhamagaro wiwe. Sinzi ko ababikira na twega abapatiri igihe twita umuhamagaro wacu tuba twumva ko ari inzira Imana igire yiyugururire yo kubandanya igikorwa ca Mesiya muri ubu buzima, yo kukurokora ubwawe ariko kandi no kubandanya kubw'abandi, inzira yo kubandanya Imana irokora isi. Kubaho hamwe Paulo abivuga ati ko twamaze kumenya Imana twebwe ntitukibaho tucigungana ubuzima, ntitubaho twigungana ubuzima, tubaho nk'ababusangira n'abandi, nk'ababuhereza abandi, nk'ababuhaye Imana. Hari igihe abihebeye Imana tubita ko kazina ngo barihebeye Imana, ugace baduti mbeno nabubakana bihebeye iki? Hari igihe baza bakatwijya ko n'amavare n'amakanzu ngo twe twihebeye Imana, none abandi bihebeye iki? Nabo nyene mu kubakana nubwo womenga yihaye uwundi, yihebeye Imana yamwumvishije yuko ategerezwa guha ubuzima bwiwe uyo wundi bubakanye. Rimwe abapatiri tukaza tukabijya ko ngo twatoranya katabonetse. Ni bande batatoranya katabonetse? Namwe mwatoranya katabonetse, kuko n'umuhamagaro w'Imana waho Imana igutumirira mbere kurengera ukugomba kubaho kwiwawe gusa, kugira ngo mu gusangira ubuzima n'uwundi ucira inzira Imana muri ubu buzima, ucira inzira Imana muri ubu buzima. Imihamagaro yose ifise iteka ryayo rikomeye gose imbere y'Imana. Nibitwumvise tugere Kristo, mwumvise ingene ukuza kwa Yezu Kristo gucanga imihamagaro ibiri, mwavyumvise? Hamwe kukegeranya nk'urugo Yosefu na Bikira Mariya, umenga n'umugabo n'umugore, mugabo hagati yabo barihebeye Imana. Muravyumvamwo? Mwumvise ingene ijambo ry'Imana risoje rigira ati umarayika akaza kubwira Yosefu ati ngo ntutinye gutwara umugore wawe imuhiri wawe, n'urugo rw'umugabo n'umugore, ariko ruhinyanyuriyemwo kandi ukwihebera Imana, kuko babayeho bihebeye uyo mwana Yezu Kristu. Hari abantu benshi bamwe bariko barashira ugukekeranya ikasha ntibishoboka ko Bikira Mariya na Yosefu batuba baramenyanye, ntibishoboka kuko biyumvira kujya bibananira ko ariko nabo byaca bitezwa kubananira. Kesha abantu iyo biriko birumva ibintu bene ivyo bavyumvira bifatiye ko, ariko kandi mbe hajya umuntu yari kwarondera bijya bintu byo kumenyana k'umugabo n'umugore, aba ari kwarondera iki? Aba ari kwarondera umenga ikintu c'ubuhigwe cyo mwuzuza, abarondera le bonheur. Mugabo none ntimubona ko bonheur yari yigize umuntu iri hagati yabo? Ni yihe bonheur yindi Bikira Mariya na Yosefu bari kurondera gusumbya umwana ari hagati yabo? Yarabuzuza muri vyose, Yeza kujuje, kandi mwijuru ibyo ntimuzobikenera. Nico abapatiri tubabwira, nico ababikira tubabwira, mubibemwe ariko menye yuko hariya ntimuzobibandanya, muzoba mwuzuye ibindi bisumba n'ivyo. Nico gituma n'utomuronka ntatumutwe, aruzuye Imana. Murambona batamuronka ukabona aratumutwe,
agahakwa kwishora, haro bacatangura gutembera mwijoro kugira ngo arebe ko atawo muterura mutware. Ntibiri guratembera mwijoro. Urafise umuhamagaro wawe kuri wewe ukuzura Imana, ugashobora kubinzira yugururiwe Imana muri ubu buzima, ugashikira ubuhigwe bwawe Imana yakugeneye. Ugashikira ubuhigwe bwawe Imana yakugeneye. Aha turumvise yuko ro Matayo nawe mu kutuyagira iyo minsi iryoshe cyane y'ingene Imana iri kwiramanuka mw'isi, we ashingira gose kuri Yosefu. Aho Luka nawe tubona ashingira gose kuri Bikira Mariya. Mu gushingira gose kuri Yosefu, Matayo akatwereka ingene muri Yosefu hariho umuhanga Imana yari yaremereye Imana nako igihugu cyayo kuva kuri Dawudi. Mwumvise ingene bamwita ngo Yosefu mwene Dawudi. Mwene Dawudi. Dawudi nawe yagaragaye nk'umwami azi kurongora igihugu c'Imana, ariko kandi yarimwo n'umuntu yakunda Imana, agahereza Imana, akaninahaza Imana, ariko kandi akaba n'umuntu yarimwo ubuhanuzi bwiza bw'Imana. Ukamenga muri we ahakwa kuba arimwo ikintu c'umwami arongora abandi, ikintu cyo gukunda Imana gose, gusenga gushika naho mubona amazaburi amwe atari make bayamwitirira. Ukamenga rimwe ikintu c'ubusaserdoti, bwa busaserdoti tubigisha, bwa busaserdoti rusange. Ariko kandi ukaraba ingene Dawudi rimwe amajambo yavuga, kabona yuko ari umuntu anywanye n'Imana, arimwe amajambo y'ubuhanuzi kubera ukunywana kwiwe n'Imana. Mbere ku buryo bw'uko kubera ubwo bunywanyi Dawudi naho vyashitse akagwa mu gicumuro kigoye cinjije mbere n'ingorane mu muryango wiwe, kubera uko kuntu yegereye Imana. Iyo yumvise Imana imwumvishije, agaca nyaruka guca bugufi, agasaba ikigongwe, agasubiza ibintu ku murongo, akarokora ubuzima bwiwe n'ubw'umuryango wiwe n'ubw'igihugu ciwe. Muraza ari ibicumuro yagiye aragwamwo bitoroshe, ariko Imana ikamubonamwo umuntu afise un cœur honnête, un cœur sincère. Abantu be nabo n'abantu bahimbara gose, umuntu atamabona umenga n'umumarayika, ariko kandi n'ahatari umumarayika si shetani. Aguye arumva kemanga ukuri, agasaba imbabazi, ntiyamara ko arisigura umwanya wose, ariko kandi ari no muneza akayihagararira, akayishitsa nubwo abandi iyo biri kwirabananira kwakira. Mu kutuyagira Yosefu hari ikintu nagomba sozerere ko gatonya, uko kuntu batubwira Yosefu ngo yari umuntu w'indoto zikaze, agashobora kumvamwo icyo Imana imuhamagariye, akanywaniramo n'Imana yiwe, kandi agaca akurikira, akemera, akava mu migambi yiwe uko yayipanga nk'umuntu, akinjira mu ntumbero y'Imana. Ico kintu cyama kitugora. Twese turafise indoto z'ubuzima bwacu. Kira noneho no munsi no mu gihugu cyacu turafise indoto yo muri 2040 no muri 2060. Naho umenga uko turiko turavyifatamwe uyu munsi siko biriko biratujana kwiranguka ry'izo ndoto. Ibi twita vision. Nawe urafise indoto y'ubuzima bwawe, urafise ukungene wiyumvira ugira uti mu myaka ingahe noshima kubona igicapo iki c'ubuzima bwanje. Harabo menga ziriko zirahera, ubatanguye kwegeranya ivyo babayemwo mu ndoto zaho bari bakiri bato. Yosefu tukamubona ko ari umuntu w'indoto, atari zijya ndoto zo mwitiro gusa, mugabo novuga nti vision afise ku buzima bwiwe, Imana ikazana namwo. Indoto umenga harimwo ikintu uhishuriwe ariko kandi kikagusiga, harimwo ikintu c'icipfuzo cawe
ariko kandi ukumvamwo ikindi kintu kigusiga, kuko indoto wamusanga zirimo ikintu do mystère. Naho witwa Sigmund Freud yagerageje kuzisigura afatiye ku muntu gusa ingene ameze, kamusanga zirimo ikintu gisiga ubwenge umuntu, mugabo kandi zikavuga ibintu bifatiye mu buzima bw'umuntu, ibintu kenshi umuntu akunze kubamo nivyo agarukana mu ndoto zibi, ivyo yabayemwo vyamukoze ko, uri vyamuryoheye, uri vyamukomerekeje, ugasanga nivyo bigaruka mu ndoto. Yosefu akagenderwa n'umumarayika, maze mu ndoto ziwe ntazibemo nk'umuntu yiyugaranye. Tugire Kristo. Turashobora kugira indoto nziza ku buzima bwacu, kandi ni vyiza, bituma tugira intumbero y'ubuzima, kugira ngo nituze turapfa gukurikira ibije vyose ngo dusange twahuvye, twafasha amayira adahezagirwa n'Imana. Ariko mu ndoto z'ubuzima bwacu, mu vision tugira mu buzima bwacu, ntitwigere tuvyibagira. Hari umuntu adufise ku ijambo rya mbere n'irya nyuma yitwa Imana mushobora vyose. Twarabizirikanye mu minsi iheze, kumenya rimwe rimwe kwakira ama surprise y'Imana. Wicapurira ubuzima uku, mugabo ugasanga Imana par la force des choses, par la force des circonstances et des faits, ikiye muri ivyo nyene biba mu buzima bwawe, kandi ushobora gusanga udafise ko ubushobozi bwose, ugasanga yaguhinduriye, ugasanga yaguhamagaye mu kindi kintu ishaka ko mujanamo, kuko hari umugambi wundi ifise wo kugomba kukurokorera ubuzima, ariko kandi no kugurura inzira y'ubuzima abandi benshi. Ariko kandi tukabona yuko ivy'Imana yahamagarira Yosefu, Imana yabimusavye kubirangurana na Bikira Mariya, ari kumwe na Bikira Mariya. Ibintu bimwe bimwe bikomakomeye vy'Imana ntidushobora kubikora nk'uko umenga vyose bihagaze ku gatwe kacu. Bidusaba kwiyugurura, kuba abantu bazi gusangira igikorwa c'Imana n'abandi, atari abantu umenga vyose baravyishoboreye, vyose ni jewe, kandi nyuma ya jewe nta wundi muzoronka, ni jewe. Oya, kumenya kwiyugura neza igikorwa c'Imana mu kugisangira n'abandi, ukumva neza uruhara rw'uwundi, nawe ukamenya uruhara rwawe, mushize hamwe Yesu Kristo akabandanya yigira umuntu hagati yacu, Imana ikamanuka iwacu. Amen.